Kuri uyu wa 31 Ntwarante umwaka wa 2026 abakenyezi bahurikiye mu biro vy'umukuru w'igihugu bafashe urugendo baca kuramutsa abakenyezi bagenzi babo bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Mw'ijambo ryiwe umupfasoni Donavina Niyongere icegera c'uwuhurikiye mu biro vy'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ico gikorwa caje mu ntumbero yo kwifatanya n'abo bakenyezi, ababwira ko n'akaganuke babazaniye kari kavuye ku mukuru w'igihugu yabarungitse. Turasozereye ukwezi kwahariwe umukenyezi, ukwezi kwa gatatu. Twebwe rero nk'abakenyezi bakorera mu biro vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, twabonye tutorangiza uko kwezi tutaje kwifatanya na mwebwe abakenyezi muba muri kino kigo ca Mpimba. Twaje kwifatanya na mwebwe muri abakenyezi nkatwe, kandi nubwo muri hano mufise uburenganzira bwose bwa kiremwa muntu kiretse ubwo kwidegemvya. Uburenganzira mwatswe nubwo kwidegemvya, ariko ubundi burenganzira bwose murabifise. Nubwo ubuzima bwo mw'ibohero butoroshe, cyane cyane ku bakenyezi bari kumwe n'abana, kuba uri ngaha wumve ko atari iherezo ry'ubuzima bwawe. Twaje kubaremesha, turabaremesha tubabwira tuti umwanya muri hano ubuzima ntibuba buheze. Benshi muri mwebwe bazosubira mu buzima busanzwe. Igihe mukiri hano rero ni umwanya wo gutegura ubuzima muzobamwo, kwiyumvira ubuzima muzobamwo igihe muzoba mutakiri hano. Inyuma yo kuba hano hari ubundi buzima. Mwiyumvire muti mbega ninasubira mu buzima busanzwe nzokwifata gute? Urashobora kuba uri hano kubw'ikosa runaka wakoze. Intumbero nziza nuko wokwinama uti ninasubira mu buzima busanzwe iryo kosa sinzorisubira. Ikindi urashobora kwiyumvira uti none kumbure ibikorwa wahora ukora utaraza hano birashoboka ko bitazokunda kubisubiramo. None niwasubira mu buzima busanzwe uzoca ukora iki? Uzobaho gute? Uzokwibeshaho gute? Uvyiyumvira umwanya uri hano. Hano ndazi yuko batunganya imyuga itandukanye, batunganya ibikorwa bitandukanye bibategurira igihe muzoba musubiye mu buzima busanzwe. Ivyo rero n'akanya keza ko kuvyiyumvira. Ntuzoshike ushitse mu mihana, ushitse aho uzoba ngo uburanigwe, urabe hirya no hino uburi cepfo ca ruguru. Ni ngombwa utangure kuvyiyumvira ukiri hano, ushitse uzoshika ubishira mu ngiro. Burya hariho abatubereye imbere hano, benshi turemera ijambo ry'Imana. Turabona Yosefu ari muri Egiputa, ntiyihebuye, yari mw'ibohero, kandi kamubereye akaryo keza ko kwegera Imana, ko kubana n'Imana. Turabona abitwa ba Paulo na Sila, babashize mw'ibohero, ngo bo bari babashize hagati y'impatane amaguru abiri, ngo babadobeza hagati y'ibiti ku buryo batasaganya. Turabona ijambo ry'Imana riratubwira ngo ico gihe batangura kuririmba, bararirimba ngo gushikaho iminyororo ibaboshe icika, inzugi z'ibohero ziriyugurura. Kandi havuyemo ikintu ciza cyane, kuko uwaracunze iryo bohero agira yiyahure baramubujije, baramubwira batoya ntiwiyahure, turi hano twese nta mbohe n'imwe yacitse. Ahubwo muri iryo joro nyene aca yakira agakiza bo n'umuryango wiwe wose. Rero mw'ibohero harabaye ubuzima. Uri hano ntutegerezwa kwihebura ngo ubone ko vyarangiye. Oya, urabaho ubuzima, ariko kandi utegura n'ubuzima bw'igihe uzoba wavuye mw'ibohero.
n'abatazogirirwa amahirwe yo kuva hano bivanye n'ivyaha bakoze bitazobaha uburenganzira bwo kuja hanze, nabo nyene urabaha ubuzima, kabaho ubuzima nk'ubwo bwa Paulo na Sila, kabaho ubuzima nk'ubwa Yosefu ari mu ibohero. Ubwo rero twaje kubaremesha tubazaniye n'agakemanyi. Hari igikemanyi twarungikanywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mucakire kibaje ku mutima, mucakirana umutima ushima, cavuye ku rukundo, cavuye ku muvyeyi abiyumvirako. Sinorangiza ntavuze ikijanye n'ubutungane. Reka mpere kubajejwe aha muri abajejwe amabohero n'abajejwe gutunganya amabohero ko bo bitwararika kugira ngo ivyo mufitiye uburenganzira byose mu bironka. Hanyuma abajejwe ubutungane nabo abacamanza bashikiriza amanza twobahanura gukoresha amategeko nk'uko bayize, hanyuma imanza zigatebuka kandi ziri ku rutonde ziciwe neza, atakarenganyo atagiturire kibanje kujamo. Nayo Stefani Hatungimana aserukira abakenyezi bo mwibohero rikuru Mpimba yashimye cyane iyo ntambwe, asaba ko umukuru w'igihugu yabagirira ikigongwe kuko benshi muri bo bamaze kwiga aya makosa bakoze. Yasavye kandi ko botezurirwa kugira bashobore gusubira kuraba imiryango yabo. Ndashimye uno munsi uheraheza ukwezi kwahariwe abakenyezi mu gihugu cyacu. Turashimye abantu bose batwiyumviriye ko kuko iyo umuntu bavuze ati ndagiye mu mpimba rero hari abantu bahizemo nabi, ariko murabona ni murabo tereza akajisho murayikora abakenyezi bari ngaha, murabona ko basa neza, murabona naho tudafise ubwigenge dusa n'abandi bose. Ico tubuze ubwigenge. Rero banyakubaha mwaserukiye umukuru w'igihugu, mumudushikirire mubwire muti abakenyezi bo mu Mpimba barashimye akaganuke, barashimye umutima mwiza muberetse muti, ariko barakeneye yuko mubaha ubwidegemvyo bagasubira mu miryango yabo. Mwongere mubwire muti baritahuye ibyo bakoze ntibazosubira. Murabona yuko hariho abakenyezi n'ukuri bafise amagara yo kuja gukorera igihugu, gukorera imiryango. Aho rero twarumvise ko yigeze gutanga ikigongwe hari mu 2024, twari tuzi yuko dushikirwa ariko ntitwashikiriwe. Ariko ujya mutima yagize mumubwire muti ongera usubire ugire umutima w'ikigongwe ku bakenyezi bari mu Mpimba. Sinokwirirwa ndarandira n'ukuri, turashimye ku bantu batwiyumvirako, kuko umuntu yinjiye akabona hajya ngo harisego ikigo cy'inkozi y'ikibi, n'ukuri umutima urasimba ukavuduka. Ariko turashimye indemesho muduhaye, natwe turi abantu kandi murabona ko turi abantu nyene. Rero n'ukuri sinovuga menshi, aka kaganuke turagashimye n'umutima mwiza, umutima ucenguruka bose. Ushimye burya abayongeje, ushimye abayongeje. Nejo nimwasubira mugakubita inzu bipfusi muratwongera, ariko kutwongera byoba byiza mututezuriye tugashika mu miryango yacu. Numvise yuko Icengera yavuze ati benshi ngaha barakeneye gusubira mu miryango yabo kandi barakeneye gukorera igihugu. Dusanga amahoro, ubutungane n'urukundo mu gihugu.
Mwomenya ko muri ico gikorwa abakenyezi bagera ku 285 baronse imfashanyo y'ifungurwa mw'ibohero. Kersi Daxine irishura Radio Televiziyo Burundi Bwiza. Iradiyo Televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.